N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya no mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko, mu Rwanda, mu burengero, muri Congo no mu buseruko muri Tanzania. Abadukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya kuba bibi. Amakuru agezweko ariko agenda atangazwa, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibiziga bitatu vy'abantu b'abagabo vyaratowe muri iyi ndwi iheze. Kimwe caratowe ku munsi wa gatanu, ikindi kiratorwa ku munsi wa gatatu, ikindi catowe ejo mu gatondo ko kuri uyu w'Imana uheze. Ivyo biziga bikaba bivugwa ko vyaciye bitorwa biboneka ko vyishwe, kimwe bari bagihondaguye ibintu vy'ivyuma, ikindi cyari giciwe ijosi aho umutwe atawari uriko. Ico cari giciwe umutwe bivugwa ko cari ic'umuntu w'umwigeme, biboneka ko yari akiri umwigeme, ico caciwe umutwe. Abanyagihugu batandukanye baho ivyo biziga biba vyagiye biratorwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bakaba babandanya gusemerera basaba ubutegetsi ko amatohoza aba agomba gukorwa kugira ngo hamenyekane ababa baciye bakora iryo bara, ako kabi kabishe baba bakoreye abarundi muri rusange, ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa, amagara y'umuntu ni katihabwa. Aho rero basaba ko abo bahohotera abo banyagihugu bicwa bazira akarenganyo, bazira ubusa. Leta yakagombye gukora amatohoza, bagafata abo bose izo nkozi z'ikibi zama zinyegeje inyuma yo kugandagura abanyagihugu. Bikaba bivugwa ko rero abatungwa agatoki ari abo mu rwego rw'iperereza bamwe mu nzego z'umutekano, na cane cane ko hari benshi batabwa muri yompi bakajanwa gupfungwa, bagahagarikwa, ariko inyuma bakazobugwa irengero kandi barafashwe n'inzego z'umutekano. Tuvuye muri ico gisata, kuri iyo nkuru, reka tuje kubiriko biravugwa ku basirikare b'u Burundi babarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Inyuma yuko hafashwe abasoda benshi b'u Burundi bagafatwa n'umuhari M23, abasoda b'u Burundi bakagaragara ku mavideo bariko baratabaza leta y'u Burundi, bariko barasaba igihugu cabibarutse, igihugu c'amavuko, igihugu cabarungitse ngaho kugikorera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bakaba basaba ko hagira igikorwa bakumvikana n'umuhari M23 wabafashe, wabapfunze, ko ubu kubarekura nyine kugira ngo barabe ko botahuka ngaha mu gihugu c'amavuka, igihugu cabibarutse. Barabonetse ku mavideo bariko bararirimbishwa ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'Uburundi, Burundi bwacu.
ivyo benshi bavuze ko ari bimaramaje igihugu, k'abo bana b'u Burundi bari bagiye gukorera igihugu, bagasaba leta ya Gitega, leta ya Varisito Ndayishimiye kubatahukana, kugira ico ikoze kugira ngo bagaruke mu gihugu. Ni mu gihe rero ngo biboneka ko igihugu c'u Burundi cabihakanye, kikavuga ko atari abasirikari baco. Bamwe bati ni gute uja gukorera igihugu wogeza hamwe nawe uguye mu ngorane, kandi wakorera igihugu bagaca bakwihakana, bagaca bavuga ko ataho bakuzi. Kenshi abagiye bafatwa Uburundi n'abategetsi babwo, cane cane leta ya Gitega n'umukuru wayo Varisito Ndayishimiye, baragiye bahakana ko atari abarundi, bakavuga ko ari abagwanyi ba Rede Tabara, baja kwivuga ko ari abasirikari b'u Burundi bafatirwa ngaho muri Kongo, ko atari vyo. Ni mu gihe nyamara abo basoda bafatirwa muri Kongo bavuga nimero matrikire zabo zibaranga mu gisirikari c'u Burundi, bakanavuga n'ibatayo n'amadiviziyo bari basanzwe bakoreramwo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Benshi rero bakaba basaba ko atawe uyobewe ko abana babo bariko barapfira muri Kongo. Kuri kino gihe abasirikari b'u Burundi baranyazwe amatelefone ngendanwa, kuko baca bafotora ivyaba bibaye, niba ari uwupfuye bakarungikira iwabo ko uwabo atakiriko. Kuri ubu ngubu rero mu kunyegeza amakuru, Varisito Ndayishimiye na General Prime Niyongabo baciye bafata ingingo yuko buri musirikare wese abarizwa ngaho mu gihugu ca Kongo anyagwa itelefone yiwe ngendanwa, kugira ngo batazosubira kurungika ubwo butumwa bivugwa ko bukura abanyagihugu ubwoba, bukabandanya butera benshi icoba, hoba no mu basirikari. Murazi ko hari abasoda bo bagiye ngaho muri Kongo, babona bibayobeye bakigarukira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aho rero baciye babona ko ivyo kubandanya bagwana ngaho muri Kongo batazobivamwo, baciye baheba urugamba. Mu guheba urugamba baragarutse ngaha mu gihugu cacu. Mu kugaruka ngaha mu gihugu rero vyaciye biboneka ko ari ibintu biteye ubwoba. Mu gushika ngaho mu Bujumbura baraciye batanga inkoho zabo, mu gutanga izo nkoho zabo nabo baciye bazitanga, baca bambikwa amapingu minote, bajanwa kubapfunga mu mabohero atandukanye. Abo basirikari baraciye baja kuburana ejo bundi haheze, baca bagirizwa ko bugararije amategeko y'igisirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nyamara bo barabihakana, bavuga ko bari batashe bisanzwe bavanywe muri Kongo, ko kandi ata tegeko bagararije, kuko ngo umusirikare wagumutse akagarariza arashobora kurasa. Bo inkoho batahukanye bahise bazisubiza igihugu cari cazibahaye. Tuvuye muri ico gisata c'umutekano tuje mu ntara ya Bubanza, buramatari w'iyi ntara ya Bubanza Nizigiyimana kuri ubu ngubu yafashe ingingo gihutihuti, biboneka ko ari ingingo y'agahotoro. Iyo ngingo ikaba isaba abenegihugu, irasaba abenegihugu cane cane bo muri iyo ntara ya Bubanza gukora intonde z'abakenyezi n'abigeme bavyaye batagira abagabo, kugira ngo babahagarike, kugira ngo batabwe muri yompi bajanwe gupfungwa. Abenegihugu bo muri iyo ntara ya Bubanza bakaba bariko bariyamiriza iyo ngingo ya buramatari w'iyi ntara ya Bubanza, buramatari Nizigiyimana, ko abo bose bavyaye batagira abagabo canke abagore bagendanira n'abagabo benshi ko bagomba guhagarikwa. Bakavuga ko rero
hoba hari amategeko bononye ko batayononye bonyene n'abagabo bavyaranye nabo ngo bategerezwa guhagarikwa bagapfungwa. Ivyo nivyo abenegihugu bo muri iyi ntara ya Bubanza bariko baravuga kuri iyo ngingo yafashwe na Buramatari Nizigiyimana wo muri iyi arongoye iyi ntara ya Bubanza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza bizuja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.